Kuri uyu wa 10 Kigarama umwaka wa 2021 hatunganijwe ihuriro ry'ugwaruka ruhurikiye mu mashirahamwe yo kwiteza imbere mu ntumbero yo gushiraho imigenderanire y'ugwaruka hamwe n'abagwizatunga bashobora kubafasha mu migambi yarwo. Mu ijambo ryiwe uwaserukiye umukuru w'igisagara ca Bujumbura yamenyesheje ko leta y'u Burundi izokora uko ishoboye mu gushigikira ugwaruka mu migambi yo kwiteza imbere mu ntumbero yo kugwanya ubukene n'ubushomeri. Nayo kubari bitavye iryo huriro bashikirije leta bimwe mu vyokorwa kugira ngo ugwaruka rushobore kwiteza imbere. Bimwe muri vyo hakaba harimo gusaba leta ko yotanga n'imiburiburi imyaka 2 y'ubuntu ku makori n'amatagisi kugwaruka rugitangura imigambi, gusahiriza ibanki y'ugwaruka mu gushinga ayandi mabanki afasha ugwaruka n'ibindi. Zimwe mu ntambamyi ugwaruka rufise imigambi yo kwiteza imbere ruhura nazo harimwo kubura imitahe, kutitabwaho bikwiye n'ibindi. Kandi tubongera ko amafaranga ari ngaha nyene ibinyene donc le monde vivant qui nous entoure niyo mahera. Jewe rero ngomba ko ibintu byose tubizobikora twisunza amategeko duplede leta nyako leta nkoze leta bye dushirireho amategeko kuko ibi byose tuvuga bitagiye amategeko shaka tuvuge 2014 ni zero tuzohora tuza tuvuge hamwe dutahe. Turashima cyane ku buryo kubera leta iseho la banque des jeunes igitega na banque des femmes irikiraza, ariko twe twasaba yuko irya banki mbere ko mpeza kuvuga inose y'iri tegeko irya banque des jeunes byabaye byiza ibaye decentralize ikaja mu ntara zose ibaye decentralize ikaja mu ntara zose kuko dusanga igitega ni kure deja hari gihuja ugiye kuraba ugasanga si hari uteza ko pedetse kurarayo umurindire ejo za kwakira ejo ivyo se namba depense nawe uri kuragira muri yandi bari wategekanije ngo ndagafo don huze tugomba gutanguza kabura gakweyemo matike umva ko ice kibikibaza. Rero twoshiraho loi porta création par prélèvement d'un fonds de soutien aux initiatives entrepreneuriales des jeunes entrepreneurs au Burundi. Ya banque des jeunes ni vyiza ko yavutse mugabo ishobora gusufura da manque de capitaux suffisant kubera les demandes zibaye nyinshi des jeunes bifuza imitahe mugaye no doter de l'appui d'une banque kuko ntushobora kuvangura gukora promoting les investissements nawe utagira n'amahera ntibiba udafise banki none woya promoting gute ayo investissement kupagereya gusa yego ni vyiza mugabo bakwagereya nivyo kandi ubo bakwagereya mwanya muto mwari fo ko bakwagereya baca bakwa kompanya basi n'agakirindi na gato. Alors il faut doter de l'appui d'une banque pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes au Burundi.